umunsi umwe Yesu yari mu nzira ari kumwe n'abigishwa biwe, hanyuma yinjira mu muhana. Umugore yitwa Marita aramutumiriwe, naho hari murumuna wiwe yitwa Mariya. Yicara iruhande ya Yesu yumviriza amajambo yiwe. Marita arakora yitwararika iby'inzimano, arahagarara ati, Mukama, nubona ko mwene wacu andeka ngo nkore nje nyene? Mubwirize aze afashe. Umukama aramwishura ati, Marita, Marita, uriko urigora kandi wiruka muri byinshi. Ikintu kigoye ni kimwe rudende. Mariya yatoye ikiruta ibindi, nawe uzokimukurako. Wakirire twongere dushimagize inkuru nziza ya Kristo. Inkuru twumvise mu gisoma ca mbere, umuhanuzi Yonasi atumwa muri ico gisagara Niniva yavuga amajambo make, ariko amajambo akomeye. Hasigaye iminsi 40 Niniva igasamburwa. Iminsi 40 yavuga cyo kubera ko muri Niniva nyene habamwo amabi menshi. Hari umutumwa mweranda Pawulo yari kwandika avuga ati, batwawe n'ibikorwa by'umubiri, navyo ibyo avuga ni ibi: ni ugusenga ibigirwamana, ni akarenganyo, ni ubuhumbu, ni ubumana, ni ibiterasoni, ni uburozi, urwanko, ni umuryano, ni ishari, ni ishavu, impari, amatati, amacakubiri, akawerwe n'ibindi n'ibindi. Tubisanga mwibarwa umutumwa mweranda Pawulo yandikiye Abanyagalati, ikigabane ca 5 akarongo 19. Amwe muri ayo mabi natwe aradushikira uyu munsi. Amwe muri ayo mabi ahari natwe tuyagiramo uruhara, canke se ugasanga taco dukora kugira ngo ahagarare. Pawulo rero yongera ati, abakora ibikorwa nk'ivyo ntibazoroka ubwami bw'Imana. Iyo minsi 40 Yonasi yavuga, ico gisagara ca Niniva carumvise ayo majambo, hama cisubiraho. Batubwira ngo Imana ibone ibyo bagize ngo bahebe imigenzo yabo mibi, irisubirako amahano yari yararaganiye yayarongeka. Iminsi 40 yari ikwiye kugira ngo bumve twabigenza gute, wakwifata gute. Batubwiye bati, dusigaranye imyaka 2, 3, 10 yo kubaho, twakora iki? Murabaze kumva inkuru y'umugabo ngo yararwaye cyane, hama atakamba asaba Imana ngo nyabuna imukize ngo urwaye yari afise. Hama Imana iramwumva, iranamubwira ngo burya rero mwongereho n'iyindi imyaka 40 yo kubaho. Yumvise ko afise imyaka 40 yindi yo kubaho, ngo aragenda, amaze gukira yifata neza, ariryosha, arikora imishatsi, ashiraho indi mishasha, inzara arashiraho izindi, ibintu byose. Rero muri iyi minsi n'amahano yateye, n'umugabo arashobora no kwihindura umugore ati, ko mfise imyaka 40, reka mbanze nifate neza, nimbona hasigaye iminsi 7 canke hasigaye ukwezi kumwe, zongera ngaruke ku murongo, hama nongere ngarukire Imana. Ariko ngo ukuntu yari yikoze byari bitangaje. Asohotse avuye muri saro yaravuye kwikora, ngo yari yarusamaye, imodoka warengana ngo barabara gucura mu kubita, aca arapfa ako kandi. Amahirwe yagize ngo yashitse mu ijuru. Imana arayibaza, mbega ko wari wanyemereye imyaka 40 bigenze gute? Imana ngo yavuze ngo, mbega ni wowe, ntabwo nakumenye, warahindutse cyane ku buryo sinamenye ko ari wowe kabisa. Bihangane, ariko ntakuntu no kwamaze gupfa. Yaragiye arahindura n'ibyo, arahindura inyuma, arahindura
amasara isiga byose yibagira ikingenzi. Batubwiye ko dufise imyaka 40, iminsi 40, iminsi 4, umunsi, amasaha, iminoti, twakora iki? Ayo majambo Yonasi yabwira ico gisagara kugira ngo bisubire ko bahebe ayo mabi nyene bakora. Ukwisubira ko kumeze neza, ibisamo y'umunsi bitubwira nayoga mu bintu bitatu. Kimwe nukureka nyene ako kabi ayo mabi bakora. Mwumvise ngene babigenje. Bamwe baravuze bati oya nivyo twisonzeshe, twambara amagunira, abakuru n'abato bose barahindura kubigaragara ku bintu by'inyuma. Ariko kugira ngo ibyo bikunde nuko tubanza kwemera ko hari ikibi twakoze. Burya hari abantu batemera ko bakora nabi. N'umuntu yakoze nabi utakavuga none wewe wari wamfata ndi kwibikira, wari wamfata ndi kugira nabi, kuko atamuntu yamfashe nta kibi nakoze, ntako nemera. Kugira tubanze twemere yuko natwe tugira nabi, yuko natwe twagize nabi. Ibyo twanabikora tukagira n'ibintu duhindura mu byo twari dusanzwe dukora, tugakora ukundi. Aho twari dusanzwe tujya tugaga tutehoya hajya reka tubahebe cyane nk'uyavuga ati cyakabariro kwaranyishe kugira ngo nemere ko nagize nabi, kubera nemere kwiza zoga zigira nabi, nuko nabo kabari mbagahebye. Ibyo duhindura kubigaragarira abandi tukabihindura, ariko ari uko twemeye ayo mabi twakoze. Ikigira kabiri nuko uwo yemeye amabi yakoze nawe agira avuga ati oya, si uguhindura ku by'inyuma gusa, si uguhindura ku mubiri gusa, ariko ntegerezwa no guhindura ku mutima. Kubera ko murabizi hari abantu ngo badakora ikibi ariko atari uko batagikoze, nuko batabonye akandi ko kugikora. Akavuga ati urabona nta mahera ari guca kweri kukinayakura, ariko avuga ati ariko bafashe banyica, agaheba buke ntabikora kubera ko mu mutima ntiyahindutse, ariko no batabonye akandi ko gukora nyina ayo mabi. Ati iyo nari mbishoboye nange namwereka, ariko kubera gutinya n'ibindi avuga ati oya, waguhinduka kubera ko twemeye ibi twakoze ntibibe gusa ntibigaragara ku mubiri, ariko bihere no ku mutima. Umutima wacu uhinduke, turyorore, dusabe ikigongo. Turafise akarimo gusaba amasakramentu, dusabe umutima uhinduke. Ikigira gatatu, nk'uko nyine abo binini baba bigenje, burya ngo baravuze bati reka dukore uko bigira uko kumbure Imana izisubirako. Imana yacu yisubirako, Imana yacu yisubirako. Iyo ubonye umutima wacu wahindutse, iyo babonye natwe twisubiyeko, nayo irashobora kwisubirako ikavuga iti oya, ibyo nateganije reka mbireke. Ariko tukama tuvuga tuti turaharira yuko ishaka ryawe riranguka, kuko hari akenshi uvuga tuti raba ibyo nabikoze 1, 2, 3, mukama nawe rero kora ibi. Ntaho tubwira ati nakoze ibi nawe kora ibi, nakoze ibikora ibi. Oya, tureke Imana ibimana, tureke Imana ituyobore. Hakurya Yesu yavuze nibikunda nibishoboka wigize ico gikombe, ariko ntibibe ico jewe nshaka, ahubwo bibe ico wewe ushaka. Uko nyine tukisha mu maboko y'Imana tuzi ishaka ryawe riranguka, nk'uko twama tubisaba ku munsi ku munsi. Ibyo rero kugira ngo tubishobore, kugira ngo tubishikeko, nuko duca bugufi tukamera nka Mariya, tukegera iruhande rwa Yesu, tukumviriza ayo majambo, izo mpanuro. Nuko tubigira nka Mariya nyina wa Yesu. Muribuka ngo ku musaraba we na Mariya mukazi Cleophas na Mariya Magdalena ngo bari aho impande y'umusaraba, kwegera Yesu tukamwumviriza, tukamwumva, tukumviriza impanuro. Ibyo dufasha ko guhinduka bishoboye. Ariko rero na Marita ntimumwibagire. Marita ngo akitwararika iby'inzimano, kuko nabyo birakenewe. Utitwaritse mugenzi wawe uhava ngo wahindutse gute umuntu ari aho imbere yawe atacyo umufashije.
ni nkaho uyu munsi dusabwa kuba Marita na Mariya. Nibyo tukitwararika, ibyo dukoze tukabikora, tugahindura, tukafasha abo bakene, tugasabira abameze nabi, ariko tukaregera Yesu, tukicara tukumva, tukamubwira ingene tumukunda. Ahandi ho turazi ko Imana byose bikora kubera urukundo, kuko nico itwifuriza. Naho iduhaye izo mpamati, nyamara rero iminsi 40 muragowe, kwari kugira ngo nitwumva dufise umutima twisubireko. Ahandi ho n'ubwo rukundo itugira n'ico kigongwe. Muze rero dusabe muri iyi mwuka y'imisa kugira ngo twibagire ko Imana twifuriza ibyiza. Wanashaka murazi ka karimbo dukunda kuririmba, abwikuzo Mana ya Aburahamu, kubw'imirimo myiza wakoze, wanyeretse kera y'ukunda, none uyu munsi urabinyeretse. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. hasigaye iminsi 40 igisagara kigasamburwa. None twe tutahana ikibazo, habura iminsi ngahe ngo twisubireko? Habura iminsi ngahe ngo twe duhinduke? Tugire Kristo.